kuyicarako, yicaweko n'abatategerezwa kuyicarako, irimo abatategerezwa kuyibamwo, ikwiriye kubamwo abana b'Imana buzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Isi yubatswe n'ibintu indwi, yubakiye mu bintu indwi. Imba wandika ashobora kwandika, bari pantasi nabonye tutandika, turafise iryo kosa, ariko kumva ni vyiza, ariko rimwe na rimwe ivyo wanditse navyo biragufasha. Iyo hata abantu bandika ntituba dufise Bibiliya, ariko kubera ko habayeho abantu bandika niyo mpamvu dufise Bibiliya. Hagati aho hantu aho hagati hari urugendo runini rurerure cyane, kandi habitsemo ibintu byinshi cyane. Imana idufashe. Iyo umuntu agikizwa, ugikizwa umunsi ukizwa, uba wumva yuko nta bindi bintu ukeneye guhanwa no kuvugishwa hanyuma wigire mu ijuru. Ariko hagati narigeze kubabwira, iyi Imana ikweretse mu Kanyosha, ntabwiza kukwereka ibiraro uza kujabuka, amabarabara uza gucamo, ikwereka mu Kanyosha ngo ngari. Ariko kugira uzogere mu Kanyosha n'urugendo rurerure cyane, n'urugendo runini rwose, bigusaba intambara zikomeye. Reka nababwire, reka dusome, haravuga ngo kandi igihugu cy'Inegebu kibamwo Abamaleki, n'imisozi yaho habamwo Abaheti n'Abayebusi n'Abamoni, kandi abaherereye ku kiyaga, kandi ahaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani, hamwe n'aherereye kuri Yorodani. Yesu ashimwe cyane. Katubandanye dusome no 30, aravuga ngo maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko abari baraduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase, bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twahabonye ibihangange aribo Banaki bakomotse ku bihangange nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tumeze nk'inzige, kandi nabo nyene bakabona ariko tumeze. Bari babibabwiye Abanaki, bari babwiye Abisirayeli ko ari inzige, ariko nibo bivugiye ngo twabonye tumeze n'inzige, kandi nabo niko batubona. Ariko sibo Abanaki bari bavyatuye ngo bavuge ngo mwe mumeze nk'inzige, ariko nibo bivugiye n'akanwa kabo ngo twabonye tumeze nk'inzige imbere yabo. Reka dusome kandi Yosuwa 11, Yosuwa 11 umurongo wa 22. Umurongo wa 22 muri Bibiliya yanje n'amajana 283 muri Bibiliya isubiyemo. Afise Bibiliya ya kera sinzi urupapuro muriko. Majana 266. Jewe ni majana 283. Ivyo ntaco bitwaye, igikuru nico tugiye gusoma. Haleluya. Reka dusome 22. Reka dushake duhere ku murongo wa 21. Haravuga ngo ico gihe Yosuwa aragenda ageseza Abanaki bo mu gihugu c'imisozi uhereye i Hebroni, Debira ni Anabu, imisozi yose y'Abayuda n'imisozi yose y'Abisirayeli. Yosuwa arabaherengeteza rwose hamwe n'ibisagara byabo. Ntihagira n'umwe mu Banaki asigara mu gihugu c'Abisirayeli, atari bamwe basigaye Gaza ni Gati ni Ashidodi.
aya majambo duhereje ko aravuguruza amajambo ya ruguru. Bavuze ngo barabageseza bose, ariko aha hepfo bavuze ngo aha kakajambo kanyuma kavuze ngo hakuri 22 ntihagira n'umwe mu banaki asigara mu gihugu cy'Abisirayeli atari bamwe bamwe. Kubera iki bavuze ngo ntihagira n'umwe asigara, ariko kandi bacabongera ko ngo uretse bamwe bamwe. Haleluya. Uretse bamwe bamwe basigaye Gaza, Igati ni Ashdodi, barabagwanije barabica, ngo ariko hasigara bamwe bamwe Igaza ni Ashdodi. Yesu adufashe cyane. Amajambo ngomba ko tuvuga nako n'amajambo numva yafashije umutima wanje, mwe mu Imana amaze iminsi ariko aranyigisha ko nawe Imana ifashe agufashe. Haleluya. Agufashe, Imana yagusobanurire birenze uko jeno yagusobanurire. Turavugana kuri aya moko, turavugana kuri aya moko indwi Abisirayeli batarimbuye cyangwa batakuyeho. Haleluya. Imana yababwiye ngo mugende mwinjire igihugu cy'Kanani. Nari mfise ubushobozi bwo kukibaha nkagifata nkakibaha, ariko ni mugende mwebwe ubwanyu mugende kugwana ico gisagara cyangwa ico gihugu, aho mwebwe muzotsinda muzoce muhafata. Haleluya. Aho muzotsinda hose muzoce muhafata, kandi nzoba ndi kumwe namwe. Mwebwe muzoboneka ari mwebwe muri ko muragwana, ariko nije nzobagwanirira. Abisirayeli baragenda batangira kugwana, bagiye imbere n'umugabo witwa Yosuwa. Haleluya. Bagezeyo baragwana bagafata igisagara, ariko ico gisagara bagifashe bakica abantu bose, ariko ntibabamare, bagasigaza bamwe bamwe. Haleluya. Bagasigaza amoko amwe nk'aya moko indwi barimbuye, bakagenda basigaza bake bake muri ico gihugu. Ajya twahereye usomye urabona nyamoko cyane ari amahanga, yari amahanga indwi akomeye cyane. Rero buri hanga ryose ryagenda rifise abariserukira. Abanaki bagenda bafise ababaserukira, abayebusi bagenda bafise ababaserukira. Mwabo bose bamaze kubarimbura, bagenda basigaza buri muryango umwe basigazamo baki. Haleluya. Ariko icyo Imana yari yabatumye kwari ukubica no kubamara, ako bagenda basigaza bakeya. Ugataba nta kibazo bazodutera, abakumbure bazotubera baja, ariko bamaze kubasigaza bakagenda biyubaka bagwira buke buke. Haleluya. Nagenda gutangariza nakubwira ko amoko Isirayeli yasigaje mu gihe cya Yosuwa kugeza uyu munsi niyo ayiteye ibibazo, niyo ateye ingorane. Isirayeli kikujwe n'amahanga bagiye basiga. Haleluya. Kandi nagenda babwire ari amoko yakomoka kuri Abrahamu, bamwe bakomoka kuri Esau. Haleluya. Ko Isirayeli murabizi, Isirayeli yari igizwe n'imiryango 12, na bene Esau nabo bari imiryango 12 nyene. Esau amaze kubura umugisha. Haleluya. Amaze kubura umugisha, nawe yakomotswe ko n'ubwoko bukomeye. Yesu ashimwe. Nawe yakomotswe ko n'ubwoko bukomeye. Hari abakomotse kuri Esau, abandi bakomoka kuri Yakobo. Ivyo nibibazo bitumye Isirayeli n'uyu munsi
ingorane bivanye n'aya moko, bivanye n'iyi miryango. Hari amajambo ari hariya muri Yosuwa, usomye muri Yosuwa 18 ugasoma uhereye ku murongo w'9, Imana itumye Yosuwa mu gihugu, yamubwiye ngo icyo gihugu muze mukigabure mu moko, muze mukigabure mu miryango cyangwa mu mice indwi. Haleluya. Muze mukigabure mu mice indwi. Muko iyo miryango cyangwa ayo moko y'Abanaki n'Abaheti n'Abayebusi n'Abanyakanani yari mu mice indwi, Imana ibwira Yosuwa ngo icyo gihugu nimwagifate muze mukigabure mu mice indwi. Nubwo bari imiryango 12 ariko cyari kigizwe n'imisozi indwi. Haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Nimuranyumva neza ariko muraza kunyumva iyo ndiko ndaje. Wanasifiwe. Hari imisozi, hari ibibanza runaka, hari imyanya runaka twari twarashiriweho n'Imana. Ivuga ngo ibi ni ibibanza byacu, ni imyanya yacu, ariko iyo myanya si twebwe n'abacu tuyicayemo, yicawemo n'abandi moko, yicayemo n'iyindi myuka. Ariko uyu mugoroba turasenga kugira ngo iyo myuka yicaye ku misozi yacu iveho, itekere imisozi, ibi misozi yacu gego. Haleluya. Imisozi Abanaki n'Abayebusi bicayeko si imisozi yabo, ni imisozi yacu. Yicaweko n'abatategerezwa kuyicarako. Ariko isengesho ry'uyu mugoroba ni isengesho ryo kubwira abo Banaki n'Abaheti n'Abayebusi bakava ku misozi yacu bicayeko. Abo bantu rero bagiye basigara, bagiye bakomera, bahinduka igisata. Nibo bubatse isi y'uyu munsi. Haleluya. Nibo bubatse isi y'uyu munsi. Isi yubakiye kuri no misozi indwi. Haleluya. Yicaweko n'abatategerezwa kuyicarako. Yesu ashimwe. Witegereje mu buryo bugaragara isi, abayitegekera n'abana b'Imana, n'abantu buzuye mu yera. Ariko iyo misozi yari ikwiye kuba yicayeko abantu buzuye umwuka wera w'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwami Nebukadineza aravuga ngo nimundonderere abasore b'indanga batagira agasembwa bo mu Bayuda, mubazane tubigishe inyandiko z'igikarudaya kugira ngo bashobore gukora ibwami, tubigishe tubagaburire, ariko ngo b'indanga b'ubuntu, buzuye ubuntu. Bene data bakundwa, hari imisozi dukwiriye
ijya. Haleluya. Umuntu ashobora kuvuga amajambo menshi ariko irya jambo wumvise ryabaye ijambo ryawe ukaryandika, ejo rizogufasha, ejo uzorifashisha abandi. Semeni haleluya. Je niyo ndiko numviza nk'ubutumwa nabo bakuri radio cyangwa kuri televiziyo cyangwa kuri YouTube, mbafise agakaramu, irya jambo nibise rifashije nkaryandika nkaribika. Bwana sifiwe. Kubera ko marayika yabwiye Yohana ngo icyo ubona ucandike ukirungikire amashengero indwi yo muri Aziya, icyo uza kubona ucandike. Isi icambere yubatswe mu buryo bwa politike. Hari umusozi wa politike, umusozi wa education, umusozi wa novuga w'ubutunzi, ekonomi. Haleluya. Hakabaho umusozi w'umuryango, kaba umusozi w'idini. Haleluya. Ntabwo turi kuvugane kuri iyi misozi, hakaba umusozi wa media, turavugana ku bintu umusozi wa dayimoni bicaye ko w'idini n'umusozi w'umuryango. Yesu ashimwe cyane. Idini, ishengero ry'Imana, abantu b'Imana, abavuga Kristo, ikibanza cy'idini, icyo twashiriweho, icyatumye ishengero ry'Imana rishigwaho, icyatumye abakristo babaho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Idini canke umuryango, turavugana kuri ibi bintu bibiri. Umwanya nuboneka turavugana no ku burezi canke kuri education. Yesu ashimwe. Imana irakeneye abantu bahaguruka kugira ngo bashobore guhagarara muri iyi myanya, bashobore guhagarara muri ibi bihe, bashobore guhagarara kuri ino misozi, bashobore guhagarara muri ibi bibanza, buzuye umwuka wera w'Imana, buzuye imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe. Ari igihe umuntu yibaza ngo nkijijwe byose biba biheze no kuza gusa nkicara mu ishengero nkavuga mu ndimi nkanura nkerekwa, byo birakwiye, hanyuma nzoce nigira mu ijuru. Ariko reka ndakubwira, umunsi wo kwakira agakiza, hagati yo kwakira agakiza n'umunsi wo gushika mu ijuru n'urugendo rurerure cyane. Yajyanye Abisirayeli Kanani, ariko kugira ngo bagere Kanani byabasabye guca mu bugaragwa. Bageze mu bugaragwa basanganirwa na sebukwe wa Mose. Haleluya. Yari umunyafrika, yari umunyamidiyani, umunyamesopotamiya, yari umunyafrika. Haleluya. Haleluya. Bari muri ubwo bugaragwa aza kubasanganira. Niwe yabwiye Mose, yitegereje ibikorwa Mose afise. Mose yirirwa aracira imanza abantu, umuntu wese afise ikibazo akaza kwa Mose, uwakubitanye n'uwundi akaza kwa Mose, umugore yashwanye n'umugabo akaza kwa Mose, umuntu bibye isafuriya akaza kwa Mose. Mose yari afise akazi gateye ubwoba. Sebukwe mubwira ngo ufise akazi gakomeye, fata aba bantu ufise ubagabure mu mice, baze bakuzanira imanza zananiye abandi, ariko utwo tuntu duto baze bahore badukemura. Haleluya. Baze bahore batugukemurira. Mwandi majambo, hari utuntu tutaremereye
bisaba ko Imana igushiriraho abantu mu nzira yawe bagende baradukemura bya bindi ubona ko ari amananiza ukaduga. Reka nababwira, hari ibintu Imana idukemurira tutasenze bivanye n'abantu badushiriye mu nzira kugira ngo badukemurire utwo tuntu duto duto. Ariko hakabaho n'ibindi bintu bisaba ko tugenda kwa Mose tukaduga umusozi. Ubuntu usanga bwakemutse n'abantu Imana igushirira mu nzira aho kudukemura duto duto. Imana igushiriye mu nzira abo bantu mu izina rya Yesu. Ndagenda ndacangatiranya ibintu munyihanganire, ako numva ibintu byinshi ntabona ingendo bivuga muri uyu mwanya. Semeni haleluya, haleluya. Muri rugendo Imana irafise abantu bo gukemura utuntu duto duto twawe, ariko kandi irafise n'abantu banini baremereye bo kugukemurira bya bindi biremereye. Muri uyu mwaka Imana izibagushirire mu nzira. Haleluya. Imana izibakuzanire muri rugendo bo kugukemurira ingorane zawe. Mose acararuhuka. Uyu mwaka uzuruhuke, uyu mwaka uzutekanirwe, uyu mwaka uzukubera umwaka wawe, uyu mwaka uzukubera umwaka wo guhura n'abantu Imana yagushiriye mu nzira bo kukubwira inama, bakubwire ngo bikore guca na guca na guca na guca, kandi ubikoze nk'uko bakubwiye bikubera igisubizo cy'ubuzima bwawe. Sema haleluya. Hari igihe dusenga ngo Mana nyiyereka, Mana nyiyereka. Ninde arabona Imana muri mwewe? Ninde yibonye ngedisa? Ariko Imana mbore isenga ngo Mana nyiyereka ikigushirira umuntu mu nzira afise ishusho yayo agukemurira ikibazo cyawe. No muri uyu mwaka izomugushirira mu nzira. Nuhagarika umutima ngo bizogenda, izomugushirira mu nzira, azobikemura. Bwana asifiwe. Haleluya. Azobikemura. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ushobora kuba umukobwa uri ngaha mu nzira yawe ari umusore Imana yaguteguriye azokemura ibintu runaka. Ushobora kuba umva Imana, ushobora kuvyara umwana akaba umwana wo kugukemurira ibibazo byawe. Utokwigeza ugeze mu gisagara akagukura ruguru akakuzanira Bujumbura. Utokwigeza wurira indege umwana wawe akakuriza indege. Bene data, iyi Imana ikeneye gukemura ibibazo byacu. Ntituzi ingene ibigenza, ariko ifise ingene ibikora, ifise ingene yabiteguye, ifise ingene yabipanze. Uyu mwaka izi guconnecte n'abantu bo gukemura ibyo bibazo nizo. Semeni haleluya. Barahari bene data, barahari. Bibiri irambwira ngo igihe kimwe Eliya Imana yamujyanye ku kagezi, Imana ikazimugaburira, imuhereza inyama, imuhereza n'amazi. Ako kagezi karakama, aravuga ngo karabaye jewe Eliya ndapfuye. Ariko niyamenye yuko hari uwundi mupfakazi Izarefati. Reka ndababwire, niwiyumvire gutabagwa n'abantu bakomeye, ushobora gutabagwa n'abantu basa babandi baciriritse, babandi batoya, babandi utibaza ko ari Imana yocamwo ikakubera inyishu. Ushobora kumbona umenga ndasanzwe, ariko ari jewe Imana yateguye kukubera ikibazo, kukubera igisubizo. Sorry, ari n'umwaka wibaza ngo Imana izobikora, cyangwa akaba ari wewe Imana yateguye kumbera igisubizo. Wewe nyene, wewe wisuzugura. Eliya iramubwira ngo yirukanga Izarefati, haracyasigaye agafu n'utuvuta duke bizogutunga igihe gisigaye cy'inzara. Nikuribaza ingene uzobigenza muri uyu mwaka. Narababwiye ubushize ngo tukaguma twibaza ngo byazamutse, byaduze, byagenze gute. Izarefati haracyasigaye utuvuta, haracyasigaye n'agafu gakeya. Wewe ntugire ubwoba, isigara izokagwiza. Ndapfa wicwa n'iki? Ntabwo upfa. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Imisozi, aba Banaki, aba Baheti, aba Bayebusi, aba Banyakanani bicayeko, turabwira Imana ko uyu mugoroba bayiveko, yicagwe ko n'abarepentanse, yicagwe ko n'abantu b'Imana, yicagwe ko n'abakobwa n'abahungu b'Imana buzuye umwuka wera w'Imana. Haleluya. Bantu buzuye umwuka wera w'Imana, buzuye Imana muri bo, buzuye ukugira neza kw'Imana. Amafaranga turagomba ngo yimukire mu bantu bafise Imana.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amafaranga yaragiye ajya mu bapagani batazi Imana. Umusozi w'amafaranga barawutwaye. Amabanki, gendura amabanki yose usanga bene abantu batazi Yesu. Yatwa dufise nka mu ishengero umuntu afise banki. Twadufise kugira ikibazo cy'amafaranga y'urushenge. Haleluya. None byapfiriye. Bwana sifi. Ugi ibintu byapfiriye muri twebwe nyene. Ibintu byapfiriye mu nzu y'Imana nyene. Byapfiriye mu bantu b'Imana nyene. Umuntu umwe yigeze kuza. Kera twe tugisenga muri Pentecote. Azamu twasengera. Yaheruka kera mu gihe cy'umubyuro. Turi mu mubyuro. Hanyuma aragenda amaranye imyaka 5 agarutse bamuha umwanya wo kuramutsa ishengero ateye haleluya habura umuntu ayitabira arabura umuntu yitabira acavuza induru aravuga ngo yemwe abantu b'umwuka bagiye kuko ubwa mbere uko yari abimenyeye ndabuze umuntu yitabira haleluya byarapfuye karabaye. Bene data ibintu byapfiriye muri twebwe bizokirira no muri twebwe nyene. Wanasifiwe. Haleluya. Yewe harige namangira analize nkiyumvira kubera iki nta wundi mugabane n'umusigaye ku isi mu migabane igize isi umugabane usigaye urimo abantu basenga cyane n'umugabane wacu. Iyo mwanza ko muratera kureka kuba muratera haleluya muraza kwitera hanyuma niwo mugabane usenga cyane, niwo mugabane uvuga mu ndimi cyane, niwo mugabane urimo abaprofete benshi, niwo mugabane urimo abapotre benshi, ariko niwo mugabane uri hasi cyane Kenya. Kubera iki? Haleluya. Niwo mugabane ni basenga cyane, barara ku misozi cyane, niwo mugabane usigayemo abantu bagitanga uburozi, niwo mugabane ugisigayemo abantu batanga sumu, ukaba wicaye aho uri kunywa amazi ufise ubwoba bwo kuyasiga. Ndayasiga nsanga kiri mazima. Niwo mugabane usigayemo abantu batangira uburozi mu rushengero. Kibaza none byukuri turasenga. Haleluya. None ibintu birahinduka gute? Iyo wumvirije abakozi b'Imana bigisha, abahanuzi barigisha ikanguro reveye ngo turi mu gihe cy'ikanguro. Ntabwo turi mu gihe cy'ikanguro. Igihugu kirimo ikanguro. Haleluya. Iyo ugiye mu isoko kucuruza ibintu byawe ntibigugwe, ntabwo ufise bwo kubisiga mu isoko. Iyo hari ikanguro ninda kwibasa. Hoya. Nta muntu yo kwiba. Uracuruza ibyawe bisigaye ukabisiga. Kuko abantu bose buzuye umwuka wera w'Imana. Ariko numugabane abantu basenga kandi bavuga ko turi mu bubyutse, turi mu ikanguro, ariko ni twebwe dusenga na turabana kucisha. Ni twebwe abantu ba mbere dufitaniye ishari. Kandi dusenga, kandi duhanura, kandi tuvuga ubutumwa, kandi bene da. Byapfiriye muri twebwe. Ni twebwe nyene dukwiye kubanza kugira impinduka. Haleluya. Kugira ngo iyo misozi ishobore guhaguruka bisaba ko tubanza ubwa mbere uyu musozi w'idini ni wahinduka n'ibindi bintu byose bizohinduka bigende neza.
mugabane murabizi aho byapfiriye mu 1957 ni igihugu ca mbere muri Afrika cyaronka independence. Abize ni cyahe? Ghana. Cyo gihugu ca mbere cyatangiye kuronka independence. Ghana. Yes ashimwe cyane. Kimaze kuronka independence ndabwira hano ibintu byapfiriye. Kubera ko uwazanye independence muri Ghana yari yarigiye mu bihugu byabaye develope byateye imbere. Aritegereza yari yarigiye muri Amerika aravuga ati none kuyu mugabane uteye imbere byavuye he? Yes ashimwe cyane. Aho turi kumwe n'imuzamura amaboko mugire guca mutere haleluya. Haleluya. Amerika niyo kontina yatowe ubwa nyuma mu makontina ahari. Niyo kontina yatowe ubwa nyuma. Kandi ni nayo kontina ya mbere ubu ikomeye ku isi. Yakomejwe n'abandi, yakomejwe n'abana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Hamaze kuba Yesu ashimwe. Hamaze kuba agahamo ububyutse bwa mbere, ikanguro rya mbere ryahereye i Burayi, ryahereye muri Europe. Bijya bihugu by'Ubwongereza, za Swede, bijya bihugu bikomeye byuzuramo ububyutse bukomeye. Abantu bavuga Imana, amusanga akayitiye yose abantu bakijijwe. Utabona umupagani. Bwana sifiwe. Bacagati ibihugu bavuga ubutumwa bwiza, abantu barahinduka, abantu buzura umwuka wera. Europe bara abantu bakenye, ariko bamaze gufata Imana ibateza imbere, baratunga barakomera. Bamaze gutera imbere haguruka abami batubaha Imana, batangura kugwanya abantu basenga. Haleluya. Yesu ashimwe. Haguruka abantu bagwanya abantu basenga, batangura kwica abantu basenga. Bamaze kwica abantu basenga, abasigaye barahunga. Yesu ashimwe. Umugabo witwa Christophe Columbus agenda agiye ari mu bwato, abona ahantu hari umugabane ubamwe abantu bakiba munsi y'ibiti, ari wo mugabane wa Amerika. Asubira inyuma arababwira ngo nabonye umugabane dushobora kubamo. Abantu bavuye i Burayi, bavuye muri Europe, bahungira muri Amerika. Bageze muri Amerika bari abantu buzuye umwuka wera w'Imana. Bwana sifiwe. Bageze Amerika barayubaka irakomera, uhinduka umugabane ukomeye. Bawuha amahame y'Imana, bawuha imico y'Imana. Reka nababwire igizotuma iyi misozi ikomera nuko izohagarara ko abantu bafise amahame y'Imana. Bafata Amerika barayubaka, bayubakira ku mategeko, bayubakira ku ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Igihe kirageze bimice yose, hoba mu budandaji, hoba mu barimyi, hoba mu bavuzi, hoba mu bacamanza, umuce uwari wo wose uhagarara ko abantu buzuye mwuka wera w'Imana, abantu buzuye amavuta y'Imana, abantu buzuye ubwiza bw'Imana, abantu buzuye ingabire z'Imana. Yesu ashimwe. Hari umunsi umwe nigeze kubabwira kubera iki hano iwacu i Burundi, dushaka tuvuge hano iwacu i Burundi gusa, abantu basenga, abantu binjira mu idini bafise izina ry'ubukristo ni bice 95 kwijana bavuga ko bakijijwe. Ariko ni nawo mugabane, ni cyangwa ni naco gihugu ngaha muri Afrika kirimo amacakubiri. Yesu adufashe cyane. Amacakubiri. Umuntu yobakijijwe yuzuye umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo twebwe abera abana b'Imana dusangiye ubwoko na Kristo, dusangiye uturemangingo na Kristo, dusangiye amaraso na Kristo. Nitukira abahutu, tukira abatutsi, tukira abatwa, turi abana b'Imana. None muri bya bice 95 by'abantu bavuga ko bakijijwe,
ni bande bicanye muri iyi myaka iheze y'intambara tuvuyemo? Ni bande bisha abandi za Rwanda n'ahandi mu bihugu za Kongo bariko baricana abantu bafise izina ry'ubukristo? Hariya za Mozambique abantu bariko baricwa, za Somali ubona ko ari igihugu cy'Abisilamu, ariko uravye kijya gihugu biriya bice birimo abayisilamu ni si byinshi. Twebwe ibihugu bisigaye by'abakristo nibyo byinshi. Twari dukwiye kuzamura y'umuriro, ubushobozi bw'Imana bukadomina bukaganza mwa biriya bihugu, abantu bakuzura umwuka wera w'Imana, ariko ahubwo bashishika kutununuza imbaraga. Nta mbaraga z'Imana dufise. Haleluya. Nariko ndababwira rero muri Ghana aho ibintu byapfiriye, birakeneye ko uyu mwanya w'idini abantu b'Imana dusenga tukihana. Yesu ashimwe. Icyatumye igisagara cy'Ininewe gikira nuko abantu bose ngo bihanye bakambara amagunira, ngo bakayambika n'ibikoko byabo, ibitungwa byabo, ngo bakarira Imana bakisiga iminyota. Imana iri mu ijuru iraraba, imaze kubona ko bihanye wirabakiza, ibakiriza igihugu cyabo cyose. Haleluya. Igihe kirageze ngo twihane, twemere ko twacumuye. Nawe wowe utabikoze, papa wawe yarabikoze, sokuru wawe yarabikoze. Kirageze ngo twihane duhindukirire Imana. Imana igira ikintu ikoze muri iyi migabane, kuri uyu mugabane wacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Uriya kwa Menkuruma aragenda ngo ahamagara abakozi b'Imana, arababwira ngo ndagomba ko twubaka Afrika, tuyubakire ku mateka y'Imana, tuyihe imico y'Imana. Abahamagaye arababwira ngo nimugende mubaze Imana, musome Bibiliya, hanyuma dutegura ibwirizwa shingiro ry'igihugu twishimikije ijambo ry'Imana. Ayo n'amateka yanditse. Haleluya. Ngo baragenda, ararindira ko bamuzanira igisubizo batoye, ibwirizwa shingiro batoye ry'igihugu. Ararindira ko barizana, arabura. Abahamagaye. Haleluya. Icyatumye babura igisubizo ni cyane ngo umwe wese, kuko yarabye bariya bakomeye mu gihugu bafise ijambo, asanga umwe wese yagiye ashiraho impamvu ngo none muri iryo bwirizwa shingiro idini ryanje rizoba rifisemo umugabane wayo. Kubera ko bari bashaka inyungu, umwe yarakeneye inyungu ziwe, birabananira. Amaze kubura urufatiro arubuze mu nzu y'Imana, ahamagara abatama babatama bakera, arababaza ngo nabagija b'idini icyo twokora. Babuze igisubizo bampa. Bene data, abo hanze bakeneye igisubizo mu nzu y'Imana, abo hanze bakeneye igisubizo kuri wewe, bariya mukorana bakeneye igisubizo muri wewe, bariya mugendana bakeneye igisubizo kivuye muri wewe. Imana iguha imbaraga zo kubaha igisubizo kuko baragikeneye, barakigomba. Ngacagenda kubaza abazehe babanye n'abazungu, babonye ingene abazungu batwaye, baramubwira ngo kugira ngo ibintu bigende neza hamagara abapfumu. Haleluya. Murabyumva, agezaho kuja kugisha inama abapfumu. Igisubizo cyabuze mu nzu y'Imana, igisubizo cyabuze mu bantu basenga, bagiye kubaza abapfumu batazi Imana. Haleluya. Abapfumu babagira inama, bamaze kumugira inama y'ingene yubaka ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro bararyubaka, ariko baryubakira ku bupfumu no kuraguza no guterekera. Imana idufashe. Ejo nariko ndaganira n'umuhungu araho, n'umuhungu akiri muto, arambwira ngo mfise ikibazo, mfise inyatsi nguma ntakaza amafaranga. Rero simbona ibintu byambaye kivya ibyo. Ndamubwira ati ukwiriye kwakira Yesu kuko ufise daimon. Arambwira ati reka nta Yesu, ahubwo simeruka kuja kumutama araho
afise nk'imyaka 28 ngo ariko ngo simiruka kuja kubaza murabyumva umuntu akwiriye imyaka 29 wibaza ko yatanguye kuja ku bapfumu ryari iyo agize ikibazo agenda ku mupfumu n'ubu ushobora kuba wicaye ngaha ukija kubaza za nyabingi Yesu adufashe cyane ngo nta Yesu ngo ndafise umuntu ubona mbaza akambwira ingene ibintu bimeze ngo ibintu bikagenda neza reka nabatangarize nta handi hantu hari igisubizo cy'ubuzima bwacu kiretse muri Kristo Yesu kiretse mu Mana kiretse mu Mwami kiretse mu wanesheje haleluya igisubizo cyacu gikwiriye kiri mu Mana acha yubaka kwa mengurume acha yubaka ibwirizwa ry'igihugu fondation y'igihugu acha yubakira ku burozi ku guterekera ku bapfumu abatama haleluya igihugu kirabaho ibindi bihugu byakurikiye murabona za 60 61 62 n'ibihugu nka byose byo muri Afrika byikukiye rero kubera ko kiriya gihugu aco gihugu cyane cyatangiye kuronka ubwigenge baca baragenda kubaza uriya kwa mengurume baramubaza ngo tubwire ingene wabigenje tubwire ingene igihugu wacubatse ingene wagihaye amategeko arababwira ngo nta handi nagikuye genda mubaze abatama banyu genda mubaze abakurambere banyu abakuru b'ibihugu bose ba Afrika baca bagenda gusiguza bazehe iracyadukurikirana Yesu adufashe umuntu yateye imbere umuntu yatunze umuntu yagize amafaranga imico yo kubaha Imana icyo cyangura kumuvamo yahora aza mu rushengero yahora aza gusenga yahora apfukama agaca cyangura kugira abagenzi bakamubwira ngo kugira ngo ubutunzi bwawe burambe genda witwaze aka kantu genda witwaze ufise abansi yahora asenga agatangura kuja mu bapfumu Yesu atugirire neza sinzi ko mwigeze kumva amakuru y'umusani yitwa yarapfuye n'umutanzania yitwa Kanumba benshi murafise ama histoire yiwe mwarumvise ingene byagenze kugira ngo apfe yapfiriye mu idini yari mu buzima bw'ubukene bene data Imana iturinde ubukene yari mu buzima bw'ubukene hanyuma ngo yari afise umugenzi wiwe wakabona kuranya imiduga ntuzugire itama ntuzogire ukwipfuza kw'abantu utazi ibyabiyo biva ukabona umuntu mu munota muto azamuye etaje ukabona umuntu akuranya imodoka none ko jewe niruka ijoro n'umurango uyu muntu ubutunzi we wabukura ngo aramubwira ngo wowe uri kijuju ngo nje kwereka umuntu agusengera yapfuye ngo amujyanye ngo kumwereka umuntu amusenge baramubwira ngo tugende ngo nkurikire ngo ibyo nza gukora nawe bari byo ukora kandi yari mwene se reka hari abantu tubona umenga ni bene data ariko bambaye isato z'intama ariko aramabingira indani muri bo Imana iturinda bitwa bene data iturinda abantu bitwa ko ari inshuti za bene data ariko atari bo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu hanyuma ngo baragenda aramukurikira ngo abona bageze ahantu muri koridoro mu nzu ngo abona kuye impuzu kuko yamubwiye ngo icyo nza gukora nawe ugikore kandi yamubwiye ngo abagiye ku mukozi w'Imana aza kumusengera ngo avuve ko karande Imana idufashe ngo akuye impuzu nawe ngo acarakura impuzu baca bisanga bageze hariya kwa wa mwami w'isi baramubwira ngo rero turaguha icyo ushaka tubwire icyo ugomba turakiguha icyo ushaka haleluya haraho gati nkeneye kuva mu bukene ndakene ubukene ni bubi Imana ariko itumara ubukene ariko mu nzira nziza uve mu bukene mu nzira nziza hari inzira atarizo hari abantu tubona ari abakire ari abantu bateye imbere
ariko inzira zabo ari inzira zija muri gehinomu, bakagendera mu miduga bakagenda. Numvise amakuru y'umuntu, n'umuntu nganyira mu gisagara ca Bujumbura, ngo yakundana n'umukobwa, hanyuma uyo musore abwira uwo mukobwa, aramubwira ngo ntuze wigere uza kundaba muhira, nzoguha ico ushaka cyose. Yarafise imodoka nziza, basohokera mu bubare bwiza, akamubwira ati ntuze wigere uze kundaba muhira. Ariko umusore abwira uwo mukobwa, hanyuma umukobwa ati kubera iki yanyangiye ko nja kumuraba kandi ankunda nanjye ndamukunda, kubera iki ntazoja kumuraba? Aravuga ngo ndegereza kuzoja kumuraba giturumbuka, ndamusange muhira giturumbuka. Haleluya. Musi umwe mu gitondo bagiye kumuraba, aza giturumbuka, ashitse muhira abwira umukozi, uwo mukozi we ngo yaramuzi ko ari umusheri wiwe, ahitira yinjiye ahitira yugura icumba, amusanga mu cumba, yinjiye acinjira mu nzu, bukwi na bukwi yinjiye mu cumba, asanga igitanda cyose aryamyemo. Byari itegeko bari baramuhaye uyo muntu, kandi ari ngahe mu gisagara cya Bujumbura. Iyo ni inkuru y'ukuri. Asanga igitanda aryamyemo kimeze kujya kwa toilette, za toilette za ruguru usanga zuzuye inyo, aryamyemo zamuzuye umubiri wose. Niryo tegeko bari baramu. Ntukifuza ubuzima bw'abantu utazi ubuzima babayemo. Amubonye ariruka, ndapfuye mbonye. Undi muntu nawe ngo bamuhaye itegeko, baramubwira ngo tuzoguha amafaranga, ariko ubuzima bwawe uzohora ujya muri toilette, imyanda muri toilette. Ivyisi abantu barabihahamira, ariko tubironke bivuye mu maboko y'Imana. Bwana asifiwe. Bivuye mu maboko y'Imana. Imana iduhezagire, iriya misozi yicewe ko n'abayiriminati n'abasataniste tuyifate mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Daniel ngo yeretswe igikoko kivuye mu kiyaga. Wico gikoko cyari gifise imitwe indwi n'amahembe, cyari gifise imitwe indwi n'amahembe 10. Ngo hagati na hagati mwayo mahembe ngo hameramo akandi gahembe kajya yayandi mahembe 10, gategeka yayandi mahembe 10. Kuri iyi misozi iganjisi hazobaduka amahembe 10. Mwayo mahembe 10 habadukemo akandi gahembe. Nagende batangarize isi y'uyu munsi iganjijwe n'imiryango 11. Iganjwe n'imiryango 11. Ntushobora gukomera utari muri iyo miryango. No yivuga nkababwira umuryango umwe kuri umwe moca musanga societe zose zubatse isi zubakiye mu miryango 11. Yesu adufashe cyane. Iyo ugiye gukomera, iyo ugiye gutera imbere, iyo babonye uri urazamuka, barakuzuminga, bakabona kuri kuraduga mu mafaranga, kuko isi yubatswe n'amafaranga. Icyo mwari mukizi, isi yubatswe n'amafaranga. Semene haleluya. Iyo ugiye kuzamuka, uzamuka muri yaridi, ukazamuka mu miliyari 10, baba bariko barakubona. Societe zawe iyo zizamuka baba bariko barakubona. Iyo utari muri systeme zabo baraguhamagara, bakakubwira ngo ja muri systeme zacu. Nutaja muri systeme zacu turaguhombye. Ukabaza ati murambahonze nimwe mwampaye umutahe. Bibaza umuntu atagwaye umutahe akakubwira ngo nutaza twifatikanye ndaguhombye. Kubera ko nibo bategekera isi. Na muhungu wacu mu gihugu cyacu mwabonye ryari bafungira ubuga bwiwe. Baravuye sinzi impamvu bakavuga, ariko ntabwo tubiryaye. Barasubiye baravuga kuko yarazamutse mu mamiliyari y'amafaranga. Batangira kumubona, wowe
uzananye hewe ko tutakubona muri systeme zacu. Reka tuzamuke mu Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'iherezo Imana izokubaka itorero, izokubaka ishengero ku musozi wa Siyoni, ku musozi muremure. Haleluya! Ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azorishobora. Tuzamuke mu buryo bwihuse, bisange twakomeye, bisange twazamutse. Semene haleluya! Hagira abakobwa n'abahungu bari muri iki kibanza, Imana ihagurutsa. Mwambara imbaraga z'Imana, mukora ibintu by'inashikirwa, mukanya nk'ako gukubita urugohe kugira ngo bikunde. Reka nababwire, ntidushobora gukora tutagira amafaranga, kandi amafaranga nibo bayategekera. Biragenda gute none? Dukeneye amafaranga kandi si twe tuyafise ku muzi. Haleluya! Sinzi ko ari ngaha nigeze kubabwira, nta gihugu na kimwe ku isi cemere gukora amahera. Nenga nahanye nayo babwiye, nta gihugu na kimwe cemere gukora amafaranga. Banke centrale ikora amafaranga iri muri Amerika. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Iyo igihugu kizamutse mu mafaranga, barakibwira ati genza buke, uzamutse nkande wewe, uzamuka nkande. Niyo mpamvu Afrika turatunze, dufise amafaranga, dufise ubutunzi, dufise zahabu, dufise ubutare, ariko ntacyo butumariye kuko twebwe dufise amafaranga. Haleluya! Isoko ya mbere icuruza zahabu iri he? London. Niho biba zahabu nyinshi. Isoko ya zahabu ya mbere ariko kuba muri Congo. Ariko abantu bashinga igiciro cy'izahabu iri London. Yesu adufashe. Kubera iki? Kandi atazahabu bimba. Niho. Haleluya! Reka ndababwira ibintu mudashaka. Nashaka mbere ko murongo ngenda ndahanurira umuntu, ariko reka ndakubwira. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Isi ikeneye abantu buzuye imbaraga z'Imana. Ntushobora kugenda ku isoko mpuzamakungu ngo ushore ikawa ngo uyishingire igiciro wewe. Ikawa ku isi, ikawa yacu y'u Burundi iza mu ikawa za mbere, ariko ntidushobora kuyishingira igiciro. Ugiye ukavuga ngo mu mpaya, barakubwira ngo ikawa yawe turayanza, ukayizererana ku isoko, ukayisubiza inyuma igahinduka umucafu. Ushoye icyayi ntushobora kugiha igiciro. Babandi bategekera isi nibo baguha igiciro ku ikawa wewe wirimiye. Karite ya mbere baca bayirya, isukari ya mbere nitujya, ikintu cya mbere cyose nituronka. Haleluya! Gihe kirageze ngo Imana ihagurutse abanyabwenge, ihagurutse abantu bafise ubwenge bw'Imana, bafise gukora ibintu by'inashikirwa, natwe bisange twakoze duha ubwenge wa Mana we, dushobora kubaka uyu mugabane, duha imbaraga. Ariko ikintu cya mbere tubanza twuzura umwuka wera w'Imana, dukizwe nyabyo. Dukizwe nyabyo, apana ibintu by'ubujyage. Turabona ama eglise menshi yuzuye abantu, ariko menshi ntari mukuri. Ndavangiwe. Menshi abashizeho amadini bayashizeho kubw'inyungu zabo. Benshi bashinze amadini, ukabona umuntu afise idini, wowe ukibaza ngo arondera imitima y'abantu, ariko afise inyungu ziwe arondera, afise kwiyubaka wenyine arondera, ntabwo atarondera intama za Kristo. Uyo ntabwo azotwigisha ukuri, uyo ntabwo azokwigisha ibintu bizima, kuko ntarondera intama, arondera gukomera, arondera izina, bamumenye, ashigwe hejuru mu gihugu, agira amafaranga menshi. No kwereka uburorero bw'amadini akomeye, ariko winjiye muri yo abakene bari muri yo, ariko ku makonte y'abapasiteri babayo bafise amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko abakene buzuye mu ishengero ni benshi. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo urukundo rw'Imana ubwa mbere ruzobanza kugaragarira muri mwebwe muvuga Imana. Kubera iki twicwa n'ubukene kandi amafaranga ahari? Imana idufashe cyane.
turavuga imana ariko witegereje ingene tuvuga imana, witegereje iyo mana tuvuga, ni ibintu rimwe na rimwe byo mu majambo. Igihe cyo kuvuga ibintu mu majambo gusa cyarangiye. Igihe kirageze ngo twuzure mu mwuka wera w'Imana. Ibyo tuvuga ibintu biva mu mutima, atari ibintu byo kumasika abantu. Haleluya. Ibintu byapfiriye ku gicaniro, abavuga imana bakayivuga mu binyoma, abavuga imana bakayivuga mu bujyajya, abavuga imana bakayihengamika. Igihe kirageze cyo kuvuga imana tukayivuga mu buryo butumbereye. Haleluya. Kwiyubaka, abantu bamenye ko ukomeye, bamenye ko ufise izina, bamenye yuko mu gisagara cya Bujumbura uzwi. Reka ndakubwire, naco byo kumarira kumenyekana mu iki gisagara cya Bujumbura no mu Burundi no muri Afrika yose, ariko Imana yakuraba igasanga wazimije abantu ibihumbi n'ibihumbi mu bwami bw'Imana, ntawe uri karajayo. Aho abantu bari gukirira niho bapfiriye. Reka ndababwire, abantu baje mu rushengero bafise ibikomere, ahubwo bahasanga ibindi bikomere birenze ibyo bari bafise. Abantu binjiye mu nzu y'Imana bibaza ngo bagiye kuruhuka, ariko bageze mu nzu y'Imana abo kubaruhura nibo babishe. Yaho rero kirageze ngo abantu b'Imana, abo tuvuga Imana, tubanze twihane, tuvuge ngo Mana twabaye injyaki. Wanasifiwe. Yesu adufashe. Kadusenga, umwanya uragiye. Nabwiye ko amasaha yihuta. Wanasifiwe. Imana ikumfashirize uyu musozi tuwuhagarare ko neza. Nimba uri umuririmbyi uhagarare mu buririmbyi bwawe neza. Kuko reka ndababwire, Satani arakubona iyo uri kurazamuka mu mpano runaka. Namba uri umuririmbyi aba ariko arakubona, arabona ikintu uzomarira ishengero ry'Imana. Ejo nutaba amaso, nutagira ubwenge ngo wuzure umwuka w'Imana, azoguhuza n'abantu batari bo. Mu minsi heze, Yesu ashimwe, mu minsi heze ari umumama hari kuwa gatandatu, ni umumama bamubwiza ijwi ry'Imana rirambiye ko turasenga. Ndamubwira ngo ujya mwana wawe ni kakana gatonya akakunda kuririmba ngaha, ugende umufatire umwanya wo gusenga, kuko hari igitero kiko kiramurondera. Burya nta n'iminsi ibiri yaheze, ujya muvyeyi acarambwira ngo burya umwana ibintu byamwadutseko sisobanukirwa ivyo ari byo. Yadutswe ko ni mwemu y'ubusuma, sishira amahera mu nzu, ageze ku rugezo rwo kujya kwiba mu isoko. Genda kujya kwiba mu isoko, abantu basamara akana k'imyaka 6. Abadayimoni barabona ikintu azova mwejo, barabona icimana yateguye ku buzima bwiwe, batanguye kumwica. Baravyumva? Abadayimoni barabona impano yawe itanguye kuzamuka, kugira ngo rero nuzoshike ku ntego y'icimana yaguteguriye, bakwicira bakunigira mu menshi kugira ngo impano yawe ipfe ubusa. Imana irabona ko kuyu musozi hari ibintu ugomba kuzohindura ejo hawe hazoza. Wirinde abantu mugendana, wirinde abantu musengana, wirinde abantu mubana muri societe. Ahantu baye abantu batagukijije bashobora no kukwica. Ushobora gusengana n'abantu bakica impano yawe basi, iyerekwa ryawe rikaba riragiye. Imana idufashe cyane. Musozi w'abantu b'Imana, abantu bavuga Imana, twambara imbaraga nsha. Abasenga musenge mu kuri, abavuga ubutumwa tubuvuge mu kuri, abaririmba baririmbe mu kuri. Isi kubera umwanya ugiye, nari kubabwira ukuntu isi yinjiye mu nzu y'Imana. Isi yinjiye mu ishengero, isi yamaze kutwinjirana. Umugabo umwe ngo yari umuntu asenga Imana agiye gukizwa, yinjiye mu rushengero yararushe cyane. Wageze mu rushengero bamuhaye intebe, aranka kuyicara ko ngo acayicara mu muryango araba hanze. Yicara mu muryango araba hanze, yari umunyabwenge. Hanyuma pastor aramubaza ati ukoze nibiki ko tugwaye intebe ari kukicara mu muryango? Arabambwira bituma nicaye indaba hanze
nasanze ndatangaye nari ninjiye mu rushengero ryo kurondera Imana ariko isi ndayisanze mu rushengero sanze atatandukaniro sanze byose ari bimwe isi yarinjiye Hallelujah. Yesu adufashe cyane. Yesu atugirire neza. Mu nzu y'Imana, mu bwami bw'Imana, ahera h'Imana niho tukwiye kugera tukasanga abantu bahindutse, abantu buzuye impinduka. Kuritegereza umuntu wamuraba ari mu rushengero mugabe imico n'imigenzo yiwe iricyari imigenzo yo hanze, iricyari imigenzo yo muri boîte. Yesu adufashe. Inyambaro ziwe ni inyambaro zo muri boîte, ni inyambaro zo mu kabare. Kibaza none itandukaniro ryo mu kabare n'itandukaniro ryo mu rushengero ririhe? Umuntu umwe ariko ndamubwira ubutumwa, ndamubarira, aca arambarira ngo arambaza ngo usengera he? Ndamubwira, aca ambwira urushengero rumwe ngo yawe wasengera muri ryo rushengero nari kubuza. Ngari ugo rushengero rwanyu ndabona se ndorushobora. Yaciye ambwira urushengero rumwe mu mashengera. Tisi norushobora. Kubera ko ari yize ko ari umupagana akeneye ishengero ry'abapagana. Abantu bareka abantu bakifata uko bigombeye, bareka abantu bakigenza uko bigombeye ngo sinuhashobora, iwanyu sinuhashobora. Yesu adufashe cyane. Igihe kirageze by'ukuri ngo umuntu aje mu rushengero, azaje mu rushengero aje guhinduka. Ageze mu rushengero avuga ati narindushe none ndaruhutse. Muzamura amaboko mugire gucya bafashijwe n'ijambo ry'Imana. Tela haleluya! Tela haleluya! Impano iri muri wewe, Imana iyi transforme, iyi komeze, iyi asemeni. Haleluya! Abantu bakurabye utaravuga amajambo bavuge ngo uyu n'umwana w'Imana, uyu yagendana n'Imana, imico yiwe ni y'abana b'Imana, kamere ziwe ni z'abana b'Imana. Haleluya! Bakurabye gusa utaravuga byinshi bavuge ngo uyu n'umukiranutsi w'Imana, uyu n'umugororotsi w'Imana, uyu n'umwana w'Imana, uyu ni cyaremwe gisha, uyu yaravutse ubwa kabiri. Haleluya! Bana ko abantu bicuza bakubonye, ahubwo bakubonye bavuga ati ndaruhutse, umutima wanje wari unaniwe, umutima wanje wari wihebye, ndahuye n'umuntu w'Imana, ndahuye n'umukiranutsi w'Imana. Muhaguruke dusenge, tujye gusenga mu majambo make, mu minota mikeya cyane. Ubwira Imana ati Mana, aho nakoze neza, ibyo nabwirizwa gukora neza, ndihanye, ndasabye imbabazi, ariko ndakeneye ko uyu mugoroba umpa imbaraga, umpa amavuta mu mpano wampaye, umpa amavuta, unyongera izindi imbaraga, maguruke nkore birenze uko nigeze gukora. Abasenzi bari hano mwakira imbaraga zo gusenga birenze uko mwigeze gusenga. Abavuga ubutumwa turi hano twakira imbaraga zo kuvuga ubutumwa birenze uko twabuvuze. Abaririmbyi bari hano mwakira imbaraga zo kuririmba birenze uko mwaririmbye. Haleluya! Twakira ubushobozi butubashisha gukora. Haleluya, haleluya! Imana irakeneye abasore, Imana irakeneye abakobwa, Imana irakeneye abamama, Imana irakeneye abapapa. Mw'abapapa mwe muri hano mwakira imbaraga z'Imana. Haleluya! Mw'abamama mwe muri hano mwakira imbaraga. Mw'abasore n'inkumi mwakira imbaraga, mwakira yandi mavuta, mwakira irindi yerekwa, mwakira ubundi bwiza. Sema haleluya, sema haleluya. Ukiri kuragenda gusa utaravuga, abantu bemezwe, utarabemeza we utacuravuga, abantu bemezwe n'ikiri muri wewe. Bwana asifiwe.
ndatuye ku buzima bwawe. Uri kuragenda mwibarabara, idayimoni ziri mu nzira yawe ziza ziguhunge, zikubonye ziza ziguhunge, ziza ziruke, ziza zitekere utaravuga amajambo. Imana iguha imbaraga. Abazimu n'abarozi n'abakonikoni batinya urugo rwawe. Robo sheketayi mantaya za gloria masi. Mwakira amavuta y'Imana yo kubakoresha ibirenze byo mwatekereje mu buzima bwanyu. Muzamura amaboko yanyu dusenge Imana. Robo sheketa rantaya za gloria mantetetezego hitezega. Gira icyo ubwiye Imana, gira icyo ubwiye Imana, gira icyo ubwiye Imana. Gira icyo uvuganye n'Imana yawe muri aka kanya, muri iyi minota mikeya. Ugira icyo uvuganye n'Imana yawe, gira icyo uvuganye n'umwami wawe. Aguhindurira ibitekerezo, aguhindurire mindset yawe, ibitekerezo byawe ko wiyumvira ugutekereza. Imana igira ikintu iguhaye, Imana ikongera izindi imbaraga. Teketeri yadazako. Yes, Yesu, Yesu. Hari abantu bariko barakira imbaraga, bariko barakira inkomezi, bariko barakira amavuta, bariko barakira ugusigwa. Haleluya. Teketeri ya dazantaya. Jesus. Haleluya. Akira, akira, akira. Senga isengesho ryo kwakira, senga isengesho ryo kwakira. Senga, senga, senga. Senga, 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 senga. Vuga ngo Mana, igihe nikoresheje kirahagije, igihe nagiye jenyene kirahagije, ndakeneye imbaraga. Yes, yes, yes. Ko ntabumva, ko ntabumva, ko ntabumva, ko ntabumva. Iyo migozi yaboshe ubuzima bwawe imwemu, iyo migozi yaboshe ingabire yawe, iyo migozi yaboshe amavuta yawe, iyo migozi yaboshe iyerekwa ryawe, iyo migozi yakubujije gutera imbere mu buryo bw'imwemu, turayiciye mu izina. Senga, senga, senga. Bwira Imana igukoreko, bwira Imana igukoreko, bwira Mwuka Wera gukoreko, bwira Mwuka Wera gukoreko, bwira ijuru rigukoreko, bwira ijuru rigukoreko. Byaboshe ubuzima bwawe byose turabikuyeho. Teteri ya dazantaya. Senga, senga, senga. Icakwitambitse imbere cyose kikubise mu izina rya Yesu, 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 kikubise. Turarambiwe no kuba muri ubu buzima bw'intege nke igihe kirekire. Uzibayemo igihe kirekire, intege nke uzibayemo igihe kirekire, intege nke uzibayemo amezi menshi, imyaka ibaye myinshi, imyaka ibaye myinshi. Akira imbaraga zo kunesha abanyakanani, zo kunesha abayebusi, zo kunesha ibyo bigatanya. Yes. Rapaya zakaya. Rimantetezego. Yes we. Mumfashe muzamura amaboko abantu bagira bakira Umwuka Wera w'Imana. Imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana zigira zikore ku bantu muri aka kagoroba. Zigira zikore ku bantu. Tekeriya za Santa ya God. Kete paya zago. Mureka abantu bagendererwe n'Imana. Mwegera umuntu gusa, mufate umuntu mubona ko afashwe n'imyuka mibi. Robo shekete. Habwa, 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 habwa.
subizwa ibyawe, garurirwa ibyawe, gendererwa n'Imana, gendererwa n'Umwuka Wera, gendererwa n'Imana. Akira amavuta, akira amavuta avutura imbago, avutura imigozi, avutura iminyororo. Urose nabi igihe kirekire, urote bitari by'igihe kinini, akira imbaraga. Teteria za kantovar. Jesus. Pokea. Pokea. Abantu bariko barahabwa imbaraga, bariko barahabwa yandi mavuta, abantu bariko barasigwa ukundi gusha. Sigwa. Hey. Hey. Cheri de tantaya za grando variga. Jesus. Ari bamaze igihe kirekire mu ntege nke, muhawe imbaraga, muhawe inkomezi, muhawe amavuta, muhawe gusigwa, muhawe ingabire z'Imana, muhawe ubwiza bw'Imana. Imana ibagiriye neza, Imana irabibutse, ijuru rirabibutse, ijuru rirabibutse, marayika arabibutse. Yeah! Hallelujah. Urakoze. Urakoze. Turagushimiye. Turagukengurukiye. Turakunezererewe. Tugukomeye amashyi menshi. Komera iyo Mana amashyi uyiterera impundu. Nimba hari icyo ikoze ku buzima bwawe, tera haleluya. Tera haleluya. Tera haleluya. Abakiriye amavuta tera haleluya. Abakiriye ubwiza tera haleluya. Yeah! Habwa. Habwa. Birahindutse nonaha. Birahindutse uyu mugoroba. Abantu bagiye gukura babakuyoberwe. Ha! Merci Seigneur. Papa urakoze. Mwami urakoze. Ruteteizaga. Yeah. Ni mantari adavagando. Jesus. Ha! Hallelujah! Mantari za gloria. Manu limbiza. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye.